Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene So na Karutimana Eric mu kiganiro cya Saveur Divine. Turashimiye Imana rugira byose twemereye kuba twaramutse amahoro no gushobora kugira icyo tuvuze ku ijambo ryayo. Imana yacu nishimwe. Tumaze iminsi rero tuganira ku majambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6, twahereye ku murongo wa 5 dushika ku murongo wa 15 aho havuga isengesho umwami Yesu Kristo yadusigiye. Yavuze ati nimwasenga muzosenge mutya. Rero tumaze iminsi tuganira kuri aya majambo. Ni isengesho ryagutse cyane ririmwo amajambo akomeye gose. Nagomba rero tuganire kuri no munsi iri jambo riri ku karongo ka 12 havuga ngo uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe twahebeye abari mu myenda yacu. Imana idufashe cyane. Ni iri jambo Yesu Kristo ariko arabigisha gusenga. Mu bice bigize iri sengesho harimo ijambo rivuga ngo uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe duhebera abari mu myenda yacu. Rero Yesu Kristo yashatse kubwira intumwa yuko ari vyiza ko haba guheberana, haba kugiranira imbabazi. Turasoma andi majambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ni ca 18, turahera ku karongo ka 21 dushitse ku murongo wa 35. Ndazi amajambo ivuga ngo umugani w'abariye umwenda babiri. Maze Petero aza kuri we aramubaza ati mwigisha, inshuti yanje niyangirira nabi nzomuharira ngeze kangahe? Ngeze 7. Yesu aramubwira ati jewe sinkubwira yuko ugeza 7, ariko ugeze 7 gushitsa ibihetangabo 70. Nico gituma ubwami bwo mwijuru busa n'umwami yagombye gusuzuma ivyo yabikije abantu biwe. Atanguye guharura bamuzanira uwamuririye umwenda w'itaranto 10,000. Ariko kuko atarafise ico yishura, shebuja agerako bamugura n'umugore n'abana n'ivyo afise byose ngo umwenda wishugwe. Wa muntu yikubita hasi amwitembagaza imbere ati mwami nyihanganira nzokwishura byose. Shebuja w'uyo muntu aramugirira akagongwe, aramurekura, amuhebera wa mwenda amufitiye. Uno muntu asohotse abona mugenzi we yamuririye umwenda w'idenariyo 100. Aramufata amugwa mu gahogo ati nyishura ivyo umperaniye. Uyo mugenzi we yikubita hasi aramutakambira ati nyihanganire nzokwishura byose. Wa wundi aranka, aragenda amushirisha mwibohero gushitsa azomwishurira ivyo amufitiye. Bagenzi be babonye ibibaye barababara cyane, baragenda babwira shebuja ibibaye byose. Buno shebuja aramuhamagaza aramubwira ati wa muntu mubi we, naguhebeye wa mwenda wose hano wanakambira, none wewe ntiwari ukwiye kugirira imbabazi mugenzawe nk'uko nanje nazikugiriye? Shebuja araraka amuhereza abasoda gushitsa
aho azokwishurira ibyo amufitiye byose. Na data wo mu ijuru niko azobigira, nimutaharirana umuntu wese ngo aharire mugenzi we bivuye mu mutima. Imana nidufashe cyane. Tubonye amajambo ni Yesu Kristo yavuze, ariko abwira abigishwa biwe bivuye ku kibazo Petero yari amubajije, amuvuga ati mugenzi wanje niyankoshereza niyangirira nabi, mbega nzomuharire kangahe? Nzomuharire incuro 7. Yesu nawe acavuga ati oya, simvuze ntuzomuharire kugeza ku ndwi gusa, ahubwo uzomuharire kugeza ku ndwi incuro 7 gushika ibitangabo 70. Ivyo sivyo tugomba guhagararako, ariko tugomba kuraba abantu babiri. Umwe yahebeye umwenda w'denariyo 10,000, hanyuma mugenzi we nawe yaramufitiye denariyo 100 gusa. Hanyuma tubona uyu muntu yarafise ikibazo gikomeye cyane, yarafise ubukene gushika n'atarashobora kuronka icyo ariha iyo deni. Hanyuma shebuja ngo acagera yuko bamugura, we nyene ubwiwe bamugure. Hanyuma baca bagenda bafata n'umugore wiwe nawe ne bamugure bamuzane, baca bafata n'abana biwe bose, baca bagenda babafate babaza n'ivyo afise byose bitore. Kubera iki? Ntashobora kuronka icyo ashobora kuriha iryo deni. Rero tubona ngo yace yikubita imbere yiwe ayitembagaza, asaba imbabazi ati ndakwinginze ngirira ikigongwe, nzokwishura byose. Shebuja avyitegereje arabona ati ariko rero ngo azokwishura byose nibyo kuko nawe yero nkayakura, reka ndamuhebere ndabireke nagende, umwenda wose ndawuhevye ndawumuhebeye. Turabona rero amaze gushika hanze, wasohotse acahura ngo na mugenzi we ngo amufitiye denari 100, ngo aca mufata mu kanigo, baravuga ati nyishura umwenda wanje. Baramubwira ati nyihanganira ntayo mfise ubu, amwikubita imbere afukama ati nzoyaguha. Nawe waranka, wamushirisha mu ibohero gushika amushiza mu ibohero. Bene data, birababaje cyane, birababaje kubona umuntu yahariwe adashobora guharira uwundi. Aya majambo asigura gute? Nukuvuga Yesu Kristo yadutangiye ikiguzi, aja mu gishingo cacu, arabambwa atacazira, amererwa nabi, arakubitwa ku bwacu, kubw'ivyaha twe twakoze. Yesu Kristo nta cana kimwe yakoze, yagiye mu gishingo cacu. Tubonera ko yaragenda aturihira byose. Hanyuma rero birababaje yuko natwe abatugirira nabi tudashobora kubaharira, kuko natwe hari twe twarakoze, byarishwe, twarahariwe. Mwene data, iri jambo rigushitseko nanjye ryanshitseko kugira ngo duharire abatugiriye nabi. Hariho umuntu ushobora gushika ugasanga agenda afise ibintu, abantu agira ati nakayangiriye nabi ntamwihoye ntibizokunda, nakayankuje mu kazi ntamwihoye ntibizokunda, nakayarambesheye ntamwihoye, tudahuye nanje nzoshigwa. Bene data, iryo nibara nakaga kumva umuvuga ngo ntamwihoye ntamwihoye ntamwihoye. Hanyuma ugiye gusenga ugasaba ngo Imana ikugirire imbabazi, nawe mu mutima wawe hari ibintu kibitse, hari abantu kibika inzigo, wumva yuko udashobora guharira. Ico ni ikintu kibi cyane ku mukristo, ni ikintu kibi cyane ku muntu yamenye Yesu Kristo. Yesu Kristo ngo hazogera igihe ngo natwe tubaze ko nabarihiye byose, kubera kimwe mudashobora guheberana, kubera kimwe mudashobora guhariranira. Turabona ngaha uyu yaciye abimenya, uyu mwami, uyu mutware aramenya yuko wa muntu yahebera bya denari 10,000 yuko gafashe umuntu w'100 amushirisha mu ibohero. Wacaramuga ati genda mu muhamagare mumuzane, amubwira ngo wa muntu mubiwe naguhebeye ajye mwenda wose, wewe kubera utari kumuhebera ajya yaragufitiye. Imana idufashe cyane. Wewe ari byinshi wakoze, warisha abantu, warasambanye, waribye, warabeshe, ugenda n'inzigo n'ibindi, warasabye imbabazi, Imana yarakugira ikigongwe. Uyu munsi uri mu rugo kwa data. Yesu Kristo yarakwakiriye, yaraguhariye. None wewe kubera ko ushobora kubandanya ugenda wumva ufise inzigo udashobora guharira, nawe bakugiriye nabi. Turabona Yesu Kristo ariko arigisha intumwa, yabwiye ngo nimwasenga muzomvuge muti. Turabona hagace
ku murongo wa 11 havuga ngo uduhebere imyenda yacu nk'uko natwe tuyihebera natwe abadufitiye. Ni ukuvuga hari abantu babivuga ku majambo, mu gusenga akabivuga kumva biroroshe, ariko mu mutima hataguharira kurimwo. Hari abantu agenda yikoreye, hari abantu arara yikoreye, hari abantu yirirwa ari yidodombera, ataguharira kurimwo. Ntagomba mwene data ndakugira inama habe guharira bivuye mu mutima. Imana idufashe cyane. Arandi majambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice ca 5 ku murongo wa 23 havuga ngo havuga amajambo ajanye no kuja gusenga no gushitanga ishikanwa. Ku gice ca 5:23 havuga ngo ni wajana ishikanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari ico upfa na mugenzawe, usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mugenzawe, uce ugaruka ushikane ishikanwa ryawe. Imana idufashe cyane. Ngo ni haba hari ikintu wowe upfa na mugenzawe ukabwiye gushikana ishikanwa ryawe, ngo ubanze ubanza usige iyo shikanwa ryawe, kuvyibutse banze usige iyo shikanwa ryawe, ubanze ugende wikiranure, ubanze ugende witunganye na mugenzawe, hanyuma ubone kuza iyo shikanwa ryawe urishikanira Imana, niyo rishobora kwemegwa. Imana idufashe cyane. Ubu rero no munsi amashikanwa dushikana ni umwanya dufata kuja imbere y'Imana wo kuja gusenga. Nimba ugomba kuja gusenga ukibuka ko hari icyo na mugenzawe na utamubona hafi, genda ufukame imbere y'Imana uvuga uti Imana naramuhariye by'ukuri. Ubanze ubwira Imana, uyereke Imana kwibona biri mu mutima, uti narahariye naka, Imana imugirire neza, umuhasabire umugisha, umuhezagire, hanyuma nawe ubone kuduza ishikanwa ryawe ushima Imana kuvyo yagukoreye ndetse n'ivyo uyisaba heze ubivuge. Mugabo wabanje kwaturuka avuga ko wahariye uwakugiriye nabi. Imana idufashe cyane. Bene data, birasaba yuko haba guharirana, haba kugiranira imbabazi. Imana idufashe. Yesu Kristo ni sengesho yadusigiye. Nitwasenga tuvuge tuti Data uduharire ibyaha byacu, uduharire intege zacu, uduharire aho tugenda ko bitabereye, uvyatubivuge nk'uko natwe duharira abatugiriye nabi. Niba ari uwo ugifitiye inzigo, niba ari uwakugiriye nabi ugifitiye inzigo mu mutima wawe, mwene data ucufata ingingo kuva umunsi habe guharira bivuye ibwina mu mutima. Niyo isengesho ryawe rizoshika, niyo ishikano ryawe rizoritanga rikemegwa. Imana idufashe. Haleluya. Imana ishimwe. Mwene data tumvise amajambo, reka Imana iguhezagire kandi igufashe, igushoboze guharira bajya nyine bagukoreye ikibi, bajya bakugiriye nabi ubaharire, bajya bakurenganije ubaharire, bajya bagukoreye ibyakubabaje mu mutima wawe ubaharire, hanyuma ubone gusenga Imana yakira ishikanwa ryawe kandi izoguhera kandi uzobabwira neza n'Imana. Imana ishimwe. Shalom shalom.